Gushika muri secondaire naciye nkina ibintu vya Génies en Herbe aho niga muri petit séminaire i Mugera tugaca tuza turaja gukina igitega muri cercle de l'Alliance muri Alliance française aho tukandika ibintu vy'amapoème ntangura gukunda ivyo kwandika. Il n'y a pas de second à l'information. Donc utegerezwa kuba uwa mbere mu gutanga information kuko uyitanze ubwa mbere abandi bose baza gukurikira bisunze we mugabo ukaraba yuko inkuru ugomba utanga nkiri genda ikintu citwa scoop butanga ikintu citwa scoop kuko scoop urashobora kwihenda ni piège urashobora kwiruka ngo mbu wa mbere atanze inkuru mugabo dusanga ukoza amakosa y'umwuga. Est-ce que watoje neza? Nta muntu aba muto nta media ibano umaze kuba ukomunika à un public y'abantu ibihumbi 2 ibihumbi 3 ibihumbi 5 nturi muto kirazira kwisuzugura kuko uromba hari abantu bashika ibihumbi 2 bagutranstinze baravuga ati wewe uraza gutwinfora. Donc quelque part ufitaniye kontra nabo bayita contrat social utegerezwa kubaha amakuru nka kujya kumudandaza akora afise boutique mwisite ategerezwa kumakinga sure yuko umuntu aza kurondera isukara iron umuntu aza kuronka umunyu iron umuntu aza kuza kurondera umuceri awuron kuko ivyo utabibahaye akaza rimwe kabiri gatatu ntabironka acaja handi. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Guys, in Iris exclusive uno musi twabazaniye umutumire araza kwidondora aza kutubwira vyinshi n'umufana wa Manchester United. Tumuramutse cyane. Murakoze kumikaze kuri Iris exclusive. Ku bantu basanzwe batakuzi basanzwe bakurikirana imbuga za Iris News n'ikiganiro Iris exclusive murashobora kubidondora? Nitwa Guillaume Muhoza nsanzwe n'umumenyesha makuru muri uno mwanya ni jewe ndongoye kinyamakuru Iris News. Ubuzima busanzwe yenda umumenyesha makuru nsanzwe kandi wabivuze n'umufana wa Manchester United kipe ya mbere mu zabayeho mu ziriho n'izindi zizose hama kandi mu vyigwa nize gestion administration kuri Université de Lumière hama ndakunda abantu ndakunda biraho turi mu mpera z'umwaka ntiba vyoroshe gutora Guillaume Muhoza. Mbega Guillaume Muhoza akunda kuba ari occupé niki? Nkunda kuba ndi occupé n'akazi ibijanye na Iris kuko ndumumenyesha makuru ico ni cambere ikindi nacurumva umuyobozi hari ivyo mba ndiko ndakurikirana bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ivyo bintu bintwara umwanya munini ya mugabo hambavu y'ivyo ndateramana n'abantu nkaronka ivyiyumviro bitandukanye kuko ngo ugenda utabaza ugasaza utamenye. Ndakunda kumviza abandi bantu nkumva ubumenyi bafise cyo bushobora kunyungura mu vyo mba ndiko ndakora ariko hambavu y'ivyo ikintu kinyocika iyo ntari mu bintu vy'akazi ni football nico kintu nkunda. Ndakunda kumviriza amakuru y'inkino kuyaraba ndakunda kurorera amamatch ndakunda no gusoma ndakunda no gukurikirana utuntu n'utundi tuba turiko turaba mw'isi kuko urumva umu journalist utagerezwa kurondera ubumenyi butandukanye hirya no hino culture générale ko bavyita nivyo novuga. Guillaume Muhoza uri umuyobozi w'ikinyamakuru gisanzwe gikorera ku mbuga ngurukanabumenyi Iris News. Ni ikinyamakuru benshi basanzwe bakurikirana benshi bavuga ko gitanga amakuru ari ku mwanya. Wewe nk'umuyobozi hariho benshi batazi urugendo rwawe. Mbega urugendo rwawe rumeze gute kuva mu buto gushika uno munsi? Rero twava tuvuga twahateba kuko mimi mtoto wa Birimani boy kabisa. Roma mvuka kure ahantu bita Imutaho niho nakuriye ndahiga amakuru y'intango aho bita bahita mu Gitomo n'ahantu hari paroisse kw'isengero hama ndahiga gushika mu w'icumi canja kwiga muri petit séminaire i Mugera mu guhimbaza imyaka ijana ishure rya mbere muri kahise k'Uburundi. Uvuga yuko niteka kuba naritse aho hantu hama canja kwiga muri Université de Lumière gestion ya administration hama ngira ngo hagumbaza ati none wisanze gute muri ibi bintu by'umwuga ubikunda cyane. Nkino umwana banyita aho yiskoro undi mwanya naho batamaji undi mwanya naho bakanyita journalist kubera ko haje nk'abantu baje ko turamusa muhira nakunda kuba ndi nyuma y'umuryango
ndiko numviza ibintu batera inkuru ca gihe bahejeje kuzimana nk'abashitsi ugaca uhaca ugaca utora amasahani ugaca utora ibirahuri. Umugabo abo tuvukana canke abo muhira baba babizi ati uyu waje kumviriza gusa utwo bayaga utuntu n'utundi. Nuko rero natanguye kuza ndamenya ibintu n'ibindi, ugasanga uriko uraganira n'abantu bakuze ugatera wuguruka mu mutwe. Nyuma rero narakunda gusoma, ndafise bakuru banje nabo bari basanzwe babikunda bakaza barampa ibitabu bagaca bancalenjinga bakaza bumva bariko barakubaza ngo perezida wo muri iki gihugu yitwa gute, kapitali y'iki gihugu yitwa gute. Batanguye kunkundisha ibintu vya football bimwe nariko ndavuga, bumva bariko barakubaza ngo muri Kiev, ngo Kiev ngo ni kapitali y'igihugu iki, ngo tubwire umukinyi umwe ngo avuka muri ico gihugu. Usanga uriko uragenda umenya utuntu n'utundi. Mu nyuma rero maze gushika muri secondaire naciye nkina ibintu vya Génies en Herbe, aho niga muri petit séminaire Mugera, tugaca tuza turaja gukina Igitega muri cercle de l'Alliance, muri Alliance française, aho tukandika ibintu vy'amapoème, nkangura gukunda ivyo kwandika. Mu nyuma donc narakinye za radio vacances, ikiganiro catunganywa na radio y'igihugu deuxième chaîne, tugaca tuza gukina amafinale, ugacura n'abajene benshi baciye ubwenge bo mu zindi ntara, kuko babiri baserukira babaye aba mbere mu ntara baca baja guhiganwa n'abandi. Rero tugaca duhurira hamwe, ugatera wuguruka ivyiyumviro, ugatera umenyana n'abantu, kuko abo bajene uno musi nibo bari influent ngaho i Bujumbura. Usanga tuzinanye kuva twiga nko muri secondaire. Hama inyuma yaho nahavuye rero nja kwiga kuri Université Lumière. Twaragize bwa dofera nabo muhira, kuko je nashaka kwiga Université y'Uburundi ico ni cambere. Ica kabiri ngashaka kwiga les sciences sociales, sociologie, sciences politiques, l'histoire, géographie, ibintu mwene ivyo. Mugabo abantu nabo bakambwira ati faut kwiga ikintu kigupermeta yuko uzobaho ubuzima bwiza bivanye n'ingene ubuzi bumeze kuno musi. Tikenda wiga ibintu bijana na economie, gestion, administration et tout. Ndakuvyiga ntabishaka kubera je naratinya n'ibiharuro sindanabikunda. Bon, unavuye ndabikunda muga ico gihe sinanabishaka no gusubira guhura navyo kuva mpejere secondaire. Rero nabwiye ati okay reka ndavyiga, ati mugabo jewe passion yanje ya mbere ni journalisme, n'ivyo vya communication. Acambwira ati nta kibuza genda uvyiga, ati ntuzomenya ico bizogufasha. Ati kandi niba waba wize gestion administration ntibizokubuza gukora journalisme, ahubwo uzoba ufise plus-value, kuko ibijanye n'ibintu vya economy uzoshobora kuvyaborda neza kurusha umuntu azoba yize journalisme gusa. Narabwiye ati alright, ndaja kuniga nira mu wa kabiri niba naza, kuko napartage utuntu kuri Facebook, nari mfise n'insorte blog, kaza napartage ivyiyumviro n'ibiki, kaza ndanabaza mu binyamakuru bitandukanye za yaga bari bakicane beaucoup plus mu bintu vya blog. Nabaza ati eske nta gastage mu nkangaho zaje imbere n'ibiki. Ejo umva mbona rero muri jimbere barampamagaye kubera napartage amatext bakayabona. Tunagenda nuko natanguye bari ibintu biryoshe cyane. Ngendo ndagwiyumvira ngasanga birampimbaye. Yo muri jimbere narakoze ndaba umustagiaire, hanyuma abo mu journaliste nkarungikwa ku makuru atandukanye. Nyuma baranizera kurongora uruganda redaction, hama navyo nyene ndabikora umwaka. Hanyuma ndasaba gutanga imihoro, ndatanga imihoro, hama ndamara akanya gatoyi, mu nyuma ca ntanguza Génies. Nuko rero uno munsi mubona ko tungana, uko tumeze, n'ubu tugomba tuhimbaze impera z'umwaka entre abakozi abakorege. Uratubwiye ko waciye muri Jimbere magazine, vyanashitse uratanga imihoro. Nimba atari banga urashobora kutubwira icatumye utanga imihoro? Oh yes, nta banga ririmo, nuko gusa hagera igihe ukavuga ati reka nungururize mu bindi. Hari hageze iyo umuntu yava akaja mu bindi, ntawe waraho yabaye niko bavuga. Kandi urumva bavuga bon nohava nje umugani ngaca nsanga ndabeshe canke ndawuciye ukutariko, mugabo ntawe uhoraho yabaye niko bavuga. Hari hageze yuko nunguruza nkanje mu bindi, nzarondera indi challenge ikomeye y'ubuzima. Et je remercie Dieu que yamfashije kuba ndi kumwe nabo turi kumwe no munsi muri Génies.
twe turabonsa naho urugendo rutama rworoshe. Mu maposte yawe turakunze kubona umugwi wa Manchester United. Mbega byaje gute Guillaume Muhoza kuva imutaho agafana Manchester United? Mbega imutaho mwararawe Manchester United byagenze gute? Wabisanzemo gute ufana uwo mugwi? Ufana umugwi rero cyane nawukunze ku nguvu ku giti ku nkoni kubera nari mfise mon grand frère asanzwe awukunda. So ndavyibuka muri 2004 yarahejeje secondaire. Hama je nari umwana 2004 nari mfise imyaka 6. Mu Rwanda hari radio yari yuguruye yitwa Radio Salus yavuga amakuru. Rero mon grand frère ari mu ujya mwaka wo kurindira ko baja muri kaminuza misi yose yawumviriza radio zibiri Radio Salus RF. Rero nawe yakunda Manchester United. Hacha guma mbwira abakinyi ba Manchester ngo Manchester ngo yaguze Wayne Rooney, ngo Manchester ngo yaba Paul Scholes ba Ryan Giggs. Kazamva ari karambaza ati none tubwire umusamyi wa Manchester cyitwa gute? Ahubwo ati Fabio Barthez ati mucumusha mu mutwe ukanye. Rero niro truva ibintu ni interesa ko cyane nari interesa ku makuru y'inki kuko yarabimbaza adarutse yarambaza ati ejo nakubwiye umukinyi uracyamwibuka. Rero nsanga ibintu nzi byinshi ni iby'umugwi wa Manchester United. Hamurumva rero ko twakurikirana muhi n'abandi ba petit frère biwe donc bari hagati yiwe nanje baciye batangura kuza barakunda umugwi wa Manchester. Hama rero uciba nka equipe ya famille. Rero Manchester none udakunze Manchester wacu ukunda ubundi mugwi uyu nivyo arakubwira ngo urumva mu bigo muraca mu bihe bibi none yakujya nyene kwisezerana urongoye umugore uramugumana mu bihe byiza canke mu bihe bibi. Rero uko bimeze kose tugaca mu bihe bibi tugaca mu bihe umengo ni vyiza gatoyi tukizera yuko tugomba dusubire dutwara ibikombe bigaca byanka mugabo ntashwa office utegeza kubw'umukundo wa mugwi kandi vraiment iyo utsinze mba ndyoherewe cyane ibyishimo umpa numva atawundi mugwi numwe wobimpa kandi twaraciye mu bihe twari tumeze neza dutwaye ibikombe twarababaje abantu benshi niyo nzigo badufitiye. Hari imyaka twabayeho equipe yose duhuye dutsinda tuvutura umvuba dufitiye inzigo mugabo nzigo nyene ni indyohera fonyene ko baguma bafise inzigo. Abakunzi b'umugwi wa Manchester United la majorité hano mu Burundi barabetinga abakunzi b'imigwi barabetinga ngo urabetinga namwe pana Manchester betisha benshi kuko ikintu kizokwereka umufana aciye ubwenge afana Premier League naho nyene apana Man City ije ubu afana Manchester United afana Arsenal afana Liverpool aba Chelsea ni bukebuke si cyane mugabo abantu bafana mwiyo migwi ine yo mu Bwongereza uzofate umwanya nawe uvihoye tuzocugaruka umbwiye. Rero abo bantu biragoye ko baje mu bintu vya betting. Ha betting abafana babijemo vuba abafana ba Barca abafana ba Real Madrid n'abafana ba Man City naza PSG hariya so tuba dutekanye turagenda tukaraba umupira tukanaliza tukavuga tujya mu kinyi yi place nabi ujya mu coach ntazi go jouer sur les forces de son équipe extra time espace gutya niyo tsiko cyatera mu nsana rino no biganda joke no mugabo aba nta bafana ba Manchester wa Petit biba murakoze cyane. Guillaume Muhoza yatubwiye ko yagize ibintu bya Génies en Herbe. Uranazi cyane muri Génies en Herbe harimo bamwe numva bakwikugura. Mbega woba hari agashimo umaze gutwara muri Génies en Herbe kubera iki bakuvuga muri Génies en Herbe? Nta muntu n'umwe niyaza akamvuga kuko muri Génies en Herbe nta mateka yatari fise. Era abandi twemera je nko kuri génération yiwanje je peux dire Père à son âme, Cédric Ebahimonde, mon blogueur. J'avais twamenyana niga muri petit séminaire Mugera yiga muri première, je niga muri troisième. Il a été une boussole intellectuelle pour moi. Namuraba nkamwigira ko byinshi ngene yakunda gusoma ibitabo n'ibiki. Rero nagiye ndaca mu makanda yi kandi gihe cyose naje gukina Génies en Herbe. L'arrivée yuko usanga namutsinze mugabo jewe je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent que lui. En tout cas, Père à son âme, les parties yapfu yitavye Imana umwaka muri araheze imyaka ibiri
niwe novuga niyasipirako. Hama hariho n'abandi bitwa ba Génies, hari abandi bitwa ba Pavel n'abandi bari baciye ubwenge sinobavuga bose. Jewe un jour peut-être par chance narigeze kuba uwa mbere i Gitega tunaja guparticipa muri finale Ngozi ya radio vacances. Mu nyuma nasubiye ndikarisha nja gukina finale yo mu Rutana, mugabo aho bose naviramo kare. Mugabo i Gitega par contre muri Alliance Française niga muri secondaire, c'est là où peut-être narigeze peut-être j'ai marqué mon temps contre Bama, c'est le meilleur marqueur muri championnat y'Igitega. Mugabo jewe muri Génies en Herbe sinovuga ngo nari gihangange ngo giteye ubwoba n'ibiki. Mugabo Génies en Herbe ça a changé ma vie. Kuko yabushira en competition. Nubwo waba wiga imugera, wabuze ati ari umuntu yiga kuri lycée Kirekire tuzohurira muri finale ya radio vacances. Uno munsi sinzi nyene ariko aritegura, muga niyo twahura nzotegerezwa kumutsinda. Nuko witegura umwaka wose tunatangura rero kumenya histoire nyinshi, kuko waramemorize ukavuga ati Coupe du Monde zatwaye bande. Meilleur buteur kuva muri les années za 1933 Coupe du Monde itangu. Mbeni 1933 cyangwa 1930 sinanavyibuka zayirigwe niwe. Ukabimetriza byose ku mutwe ukamenya les Jeux Olympiques abagiye baratwara les médailles d'or abakomeye, ukamenya l'histoire y'abakuru b'ibihugu nk'ubu bakubagije ati thème les présidents américains, ukabuzi toutes les anecdotes les détails bakubwiye ati la révolution française ibyo bintu byose ukabubizi. Nuko byafashije yuko igihe maze kuja muri vie professionnelle et active que je ne sois avec aucun complexe, parce que waramenye utuntu n'utundi. Jenga jewe nariko ndabivuga, urumva wibira ruguru hari igifaransa ntuzi no kuvuga, icyongereza ntuzi no kuvuga, ntuzi no kuvuga mu bisanzwe kuko turafise culture y'ubwoba ngaha mu Burundi. Urumva ushitse muri Génies en Herbe, c'était le seul moment où washobora kubaka mu mutwe ikintu cyo kwiyemera, hama bikazogufasha no mu buzima kugenda burakurikira, hamugagura n'amacontacts atandukanye. Kuko uko twakina Génies en Herbe niho nahuriye n'abajournaliste, naho numva ku radio nemera kudo chapeau ku biyumvira ico kiganiro n'abacanimye ba Merikad Mukeshimana na Deje Mahoro wa Génies n'abandi nabo bantu bagiye baradufasha kwaronsa buze. Tugaruke gatoyi kuri experience yawe muri Génies magazine. Génies magazine watubwiye ko wari urongoye uruganda, mbega ni igiki wize muri ayo mabanga yo kurongora uruganda? Ntiba bisanzwe, ntiba byoroshe ku mujene akiri muto nka wewe kurongora abajournaliste basanzwe banagusumba no mu myaka, banagusumbya n'uburanda. Byagenze gute, byifashe gute? Muri jimbere rero nk'umuyobozi w'uruganda yari challenge, byari biryoshe ariko kandi byasaba n'ingufu nyinshi z'umutima, ugushaka n'ingufu nyinshi z'umubiri kugira ngo ushobore kuba capable yo kwishura ku bikorwa bagutuma cyangwa ku bikorwa bisabwa n'umuyobozi w'uruganda misi yose. Ariko kandi byasaba n'ubwenge n'ubwitonzi, kuko nk'uko bivuze nari muto ndiko ndakorana n'abantu basumvya imyaka, harimo nabo nabisonze bakemuga, mugabo byoroshe. Ikintu kimwe gusa nahigiye nuko ari byiza gukora ikintu ukagikorana umutima. Hari abantu bamwe batubwira ati s'il faut faire une chose, il faut le faire avec tout son cœur. Alors jewe ce que je faisais nabikorana umutima, passion nabikunda, et c'était une passion. Et j'étais très content yuko bakubwira ati wewe ufise imyaka mike, t'es le plus jeune, mugabo turaguhaye kurongora abo bantu. Rero mu mutwe navuga ati je dois montrer yuko ibi bintu bampaye que je mérite ça. Mugabo peut-être piège nibonye ko naguyemwo, uko nahavuye ngira nkasubira inyuma nkabyihweza nkabiraba, nuko haragera igihe bikakuduga mu mutwe. Urumva ugasanga nturi kurarondera consensus ngo abantu batahurane mutahurane mukore neza.
ugasanga wewe kubera bagupomfye canke usigaye wiyumva ati uri umuntu akazi ugaca ushaka kuvyimba. Je novuga yuko nabibonye hageze igihe hama ndavuga ati reka nsubize amaguru hasi. Mugabo ni vyiza yuko iyo bagushinze amabanga ukiri muto umenya ati ibi bintu jewe nk'umujene nukuvuga mfise amaraso ashusha, mugabo ni gute noshobora ku misi yose kugumiza amaguru hasi. Rero muri rusange twakoranye neza, je pense yuko c'était une époque formidable. Sa inkuru zajako buri kanya, inkuru nyinshi kandi inkuru ziryoshe zitwengeje, abasomyi barakunda izo twariko turabaha. Shimira n'abantu bose twakoranye neza. Uburongozi bwarashiraho un environnement ituma dushobora gukorana neza, twumvikana bikaryoha. Ayo maraso rero ashushe, iyo ushoboye guca ushiramo bugati formule, donc le sang, l'énergie, la fraîcheur, la chaleur y'umujene uti uyishiramo un peu de conscience, un peu de prudence, mais aussi un peu d'échange constructif avec les collègues. Hewe usanga ibintu biriko biragenda neza bitora murongo. Mbega ni igiki cyatumye wumva ko umwuga wo kumenyesha amakuru ari wo wifuza kwitangira? Hari ibintu wisangamo mu bujima, ntiwegera wicara ahantu ngo uvuge ngo itariki izi n'izi ngo ndahisemo yuko ngiye kumenyesha amakuru. Navyisanze ni bimwe nariko ndagusigurira kuva nkiri muto, nari mfise curiosité irenze gushika yo muhira banyita enregistreur, abandi bakanyita journaliste kuko narakapta nk'amadina y'abantu nk'umuntu aje muhira rimwe naba ndarifasha. Hama ndivyibuka nkiri nciga nko muri primaire, urabona bijya binyamakuru vya ndongozi vya ntango ndakibonye kwikaye y'umunyeshure twigana, naca ndondera nk'imyembe, naca ndamubwira ati ndaguha umwembe mugabo ico kinyamakuru gikureko kugira nshobore kugisoma, kugira nshobore kugitahana. Canke hari igihe wasanga mfise nk'ijana canke 50 canke 10, nkaca ndamuha ati akira kidagira inoti ya 10 yari gikora, turashaje natuma twigira abajene. 20 yaragura jojo zibiri zitatu Rome, inoti ya 20 mubo wese nzi ko unakiyibuka ari ndayibutse yastomye yego wese nahosha. Umva nkaca ndamuha umujene, nkaca ndamubwira ati mico kinoze mico kinyamakuru. Hama nkasoma nuko je nibuka niga nko muri 5e, ugasanga urazi abashikiranganje batari bake. Yibuka muhira bampamagara ngo wowe bunyoni, avuga ati none uwo bunyoni wewe ninde? Mu nyuma rero ndamenya ivyiwe n'abandi. Rero urumva ibintu vya journaliste narikunda. Amakuru kubera ko kunezeriwe mu bintu vya culture générale, Génies en Herbe, naramenya aba journaliste benshi bo ngaha mu Burundi nabo hanze. Hama ikindi naco jewe nire mu windwi, uwo mu grand frère ngoma mvuga yiga muri medicine ngahe Bujumbura, ataje muri vacances yaranzanira amajone Afrique ajyama higa bino ibijournal ibitono agaca binzanira muhira. Rero ndibuka nkaza 2008 ndiko ndasoma yuko Barack Obama yabaye president wa Etats-Unis, anamubona sana abajene n'aka ordinaire miki ukumva ati uyu muntu ndashaka kumwinspirako kama mu buzima. Kwa Nicolas Sarkozy ukabona ibintu n'ibindi. Rero natanguye gucultiva la soif yuko nohura n'abo bantu tukavugana tukamenyana. Peut-être je suis pas encore arrivé, mais qui sait. Donc mugabo ngaha mu Burundi turahura n'abantu benshi batandukanye kandi nabonye très important. Nuko niro tuvuye muri journal. Abajene bariko baradukurikirana barubise ingene kumenyesha amakuru bigenda n'ibintu bisaba passion, bihera mu buto. Rero aha mwahakura icigo. Rero urashobora kutwibutsa ngene iciyumviro cyo gushinga Herbe News cyaje pour la première fois? Alors, iciyumviro cyo gushinga Herbe, c'est bizarre kubera ko n'abantu bakinda bipira bazeme. Charge to them. Si ikintu novuga ngo nafashe umwanya ngo kwiyumvira ngo projet gikomeye ngo biki oya.
First, mugabo sinobesha kuva nkiri muto je narifuza gushinga ikinyamakuru. Mugabo nifuza gushinga iradiyo kubera ko twebwe agashe twakuriyemo ego ni muri Gitega mutaho ni muri Gitega. Mugabo novugas ntitwegereye cyane urubibe rwo muri Tanzania, ntitwegereye bambe rwo mu Rwanda, ntitwegereye muri Nord cyane. C'est beaucoup plus au centre du pays. Mugabo turakapta amaradiyo menshi yo mu Rwanda. Rero nakuze numviriza Radio Salus, nakuze numviriza izo bita za Radio 10, za Flash, za Contact FM n'izindi. Iciyumviro ciwanje nashaka gushinga ikinyamakuru c'iradiyo, un media radio. Niyo ndoto n'ubu ndacayifise. Ubu mugabo sindabizi yuko iradiyo ari iciyumviro kijya mu bihe vy'ubu, sinzi ko ari ikintu cotoka. Mugabo iyo ni vision namye mfise kuva kera, a dream. Kuko Radio Salus yarimo abamenyesha makuru biga muri kaminuza y'Ibutare mu Rwanda. No bamenyesha makuru baba bakiri abajeune. Ukumva ingene bemvonta ibiganiro bitahora. Ukumva novuga amazina y'ibiganiro byinshi n'abanyamakuru benshi bagiye banyitspiha. Rero nari mfise iciyumviro cyuko enjo jewe ndonanje ndoshinga media umeze nko kwa Salus. Rero igihe nayibonije imbere maze gutanga imihoho nicaye muhira, mwe niyumviye ati none ubu nawe je vais devenir quoi? Jewe icipfuzo ciwanje cari icuko ndondera akazi ko kuja kwiga hanze, nkaja kunonosora ubumenyi n'ibindi. Mugabo nakunda kwexprima ivyiyumviro, avuga ati nta kuntu noshiraho blog izomfasha yuko ngira nzandatanga ivyiyumviro. Ndagishikiriza umugenzi wanje yitwa Manix. Ndamubwira ati Manix, uramfasha we kusanzwe uri mu informaticien ukeye ibi bintu by'ama site web, gushiraho un site web zoza ndacisha mu ivyonke. Asambwira ati nta kibazo. Mugabo none kubera ko utoshinga email, kubera ko ushaka gushinga blog, ati je mbona ubishoboye, ufise experience ukuye muri imbere, shinga email. Canamubwira ati kandi none tuzobikorana. Nuko rero cyumviro cyo gushinga ihisi twaciye tugitangurana n'ubundi twari kumwe, wundi yahavuye yinjiramo turatanguza iyo media, hama iragenda bifata umurongo ukuri nyene uriko urabibona. Mugabo en aucun cas j'ai jamais pensé à créer un média nkuko ndayibona uno munsi yitwa Ihisi. Mugabo amaze kumbwira ati shinga media va mu bintu bya blog, naciye mfata umwanya namaze ndwi mu Kirundo ndandika byiyumviro byose binca mu mutwe. Projet okay, izogenda gute? Uzorokrita abandi, ligne editorial y'ico kinyamakuru izoba ari yihe? Okay, uzokorera he? Nta mafaranga ufise, amafaranga uzoyinjiza gute? Nuko byahaboye biza tugenda turakura bukebu. Uno munsi sinovuga yuko uko bimeze bihuye nuko navyiyumviye. Mugabo hariho ama aspect amwe twakuze peut-être 1000 fois plus que je le pensais. Mugabo hano n'ayandi ma aspect kumbure tukeneye kwameliora cyane. Ego mugabo histoire ya Iris News ni muratubwiye ati mwaragiye mu Kirundo, mu ntumbero yo kwiyumvira ingene abo muzorokrita ni bande, ibikenewe kugira ngo ikinyamakuru kibeho nibiki. Mbega Iris News kubera iki irimo cyane abaseminariste ari bo bagwiri, muba mwisunga iki kugira ngo murokwitse abakozi? Irimo abaseminariste cyavre nibyo uramara pourcentage benshi barabivuga, biravugwa ko kenshi muri Iris News hakora abaseminariste. Mugabo birashoboka, ndakwereka ingene bimeze. Gitangura Iris nta mafaranga je nayifise, donc nta bushobozi nayifise buko nshobora kuja kurokrita abantu noba nkuye ahandi hantu tutari dusanzwe tuzinanye mfatiye ku ma competence yabo. Kuko urumva umuntu ngiye kumuinteresa muri projet yiwa wisunda ama competence afise ifo kumuhemba, amafaranga je nta narifise. Mugabo biranashoboka yuko baharimo abaseminari kurusha. Kubera iki? Kubera ko je ngitangura Iris, icyambere cyo nkuko nabivuze nta mafaranga narifise. Rero iyo udafise amafaranga ntushobora kuja kurokrita abantu wisunza ama competence bafise, kuko urumva
jewe tutazinanye nkaza nkakubwira ati ngo dukorane projet nagushime ibi n'ibi ushobora so kunda guha amafaranga apermeta yuko wemera. Rero navuze ati reka nkorane n'abantu jewe dusanzwe tuzinanye. Rero umva ko nize mu seminari nuko naciye mfata ba bandi nye nuzi ba Cakweri ba Cedric abandi hariho n'abandi bagiye baragenda mugabo nabo twatanguranye kuko navuga ati aba baranzi urumva bazotahura icerekezo dufise bazotahura yuko muno mwanya ndabageta amafaranga ntaraboneka nimuze dukore bazobitahura gusumba uko woja kurokita umuntu ata amafaranga ufise kuko niyo yaza ukamara amezi 4-5 utamuhemba azoca avuga ati je kuri competence ufise numva nogenda. Rero nuko twisanganye n'abantu bize mu seminari kuko nanje ariho nize kubera ko twari tumenyerana. Mbega nta ciyumviro ca competence co wowe wariyumviriye ko ati mbega ashoboye iki, mbega yo performance ziwe zimeze gute, ico ciyo critere ntayo wora ico nyene naciyumviriye nivyo urumva nanje sinaciye mfata uwo ari we wese ngo ndamuzanye ngo ngikore ngaha muri iyi les compétences nazo za rapport nk'uwo ubona kubwiye Cakwe baramuzi arakora ibiganiro cyane cyane mu buryo bwa video ariko ihise today ahatse sangura amakuru abagezweho ku munsi yarasanzwe afise stage yo muri programme ya UNICEF y'aba enfants journalistes yari yarakoze stage muri za yaga n'ahandi ku maradiyo atandukanye urumva nk'uwo yarasanzwe afise experience. Cedric yari umu DJ akaba kandi akurikirana ibintu vya informatique mama navuga ati uwo arashaka no kudufasha mu bintu vya web mastering hama iyo uko kuntu yarasanzwe ari umu DJ no kuvuga abantu baba star barazinanye urumva niyo vyakenerwa yuko twabifita umustar kanaka uwazobikurikirana niyo hagira yuko tuvuga amakuru ya entertainment azobikurikirana. Hari n'undi twatanguranye Todon de lycée yarasanzwe twarakinanye Génies en Herbe très intelligent urumva navuga ati uyu nawe afise ubumenyi butandukanye umva hageze nko gukora ibintu vy'amatwite amarticle asaba ubumenyi bwinshi buhanitse bw'ibintu n'ibindi azodufata umva les compétences nazo nyene quelque part zarakode mais c'était pas seulement ça hariho n'ibindi vyinjiye en jeu na cane cane est-ce que turazibanye umuntu nyana mutahuza ikintu tuzoba nka famille canke ni wa muntu à la première déconvenu canke ikintu kitagenda neza il aura tendance il voudrait quitter la boîte. Non, c'est l'omba compétence zaraje mugabo c'était pas le premier critère. Mu minsi heze twarabonye umuririmbyi Q-Baba hari ikiganiro yatanga kuri Iris News byagenze gute yisanze gute muri Iris News? Urumva iyo uri umuyobozi nyene ugenda uriyumvira ati none naye matana nozanamo mashasha harabakwegera ati duhe stage haro nabo uja kurondera. Rero umusani Q-Baba namurangiwe n'abandi bagenzi biyo hama ndagenda ndamuhamagara turavugana hayo n'uwundi bakorana yitwa Jedija yamufasha realisation no gufilma duce turicarana turumvikana turakorana twakoranye amezi 3-4 uwo bakorana uwo Jedija yahavuye aja hanze hama nawe bamuhamagara gukora ku yindi media acaragenda urumva ntitwamaranye akanya kanini mugabo nari namurangiwe n'abandi. Ego mbega mwatubwiye ingene Iris News yatanguye abarundi n'abarundi kazi barayumvise mbega hoba hari ingorane wahuye nazo mu ntango zo kubaka Iris News? Umve ingorane n'ubu turacahura nazo kandi vraiment nizize turafise ibitugu byo kurwana nazo tuzozigwana hama turabe ingene bigenda. Urumva erega ni kibazo cyo gucanga amakarate nta kintu na kimwe kibuze challenge naho wavuga ati je ngomba nirigwe njyana haraza kugera isaha itiro rigahera kuko wewe nturi imashini itiro rirahera ukavuga ati ko mbuze irindi kandi nashaka gusinzira urumva challenge ntizibura nabuze yuko ngitangura nta mafaranga no ndafise amafaranga ucukora gute ico ni kintu urumva udafise amafaranga
hari abantu baza guhamagara bakeneye yuko uja kugira couverture médiatique wari wifuza kujayo umukuru w'igihugu yatanze ikiganiro yagitangiye mu Cankuzo kandi ayo makuru yaho urayakeneye iyo image yaho urayikeneye nta appareil ufise nta buryo ufise bwo gushikayo urumva uragira ikibazo ariko kandi tuyitangura wewe uri underdog nta muntu n'umwe akwemera urumva challenge ntizibura nta kintu na kimwe ngaha mu buzima vraiment kibura challenge nirisanzwe niko ubuzima bumeze naho wavuga ati jewe ngoma ni decide yuko ubuzima bwanjye nzobukora mu kuryama yabaye haragera igihitiro nyene ukaribura bikanga canke kavuna igitanda canke ugashaka guhindura amashuka ubu kubera ko wiri uryamye ukabura aya meshe canke iki urumva ni kibazo donc na this news ibibazo twarahuye navyo byinshi kandi ingorane n'ubu ziracaza kandi urumva turafise ibitugu bikwiye byo kuzigwana kandi uko challenge ziza niko tugenda dukura mugabo vraiment ninjiye mu nyishu nyayo y'iki kibazo uko byari bimeze yahise twatanguye muri Octobre 2022 ico gihe nukuvuga jewe natanguye nije nitwa umujournaliste jenyine ibintu byose nabikora ndumwe kurondera inkuru kwandika kurondera amasource et après faut poster ku munsi no kuvuga umunsi wose nabanza kuwutegura nshitse mwijoro nshitse muhira naca ntegura ati ejo naho nzovuga iki nzokwandika kuki hanyuma mu nyuma utangura kwinjiza abantu mugabo ubinjiza amafaranga ufise umva mukicano kawe ati bahonga amafaranga dufise mugabo tuzoyarondera kandi ingorane rero abantu bose bazi yuko ngo muri journalism nta mafaranga ari wewe wo convince gute yuko umuntu azoza mwicarane mukorane kandi asanzwe ati ibinyamakuru ntibihemba wewe rero uri kuramubwira ati ngo twubake ibi arakubaza ati tuzobyubaka imyaka ingahe jewe nzotangura kubaho cyane Epo yarize université yize kuri Minerval ifo mu yuko abavyeyi barishiye mu Minerval bavuga ati iyo muntu ari mu kintu gifite sens nta karatumwari urumva ibibazo by'imishahara ibibazo by'ibikoresho umujournaliste ramurungitse kuri ta akubwira ati none nshikayo gute nk'ibikoresho nimba ukeneye ko ndakuzanya ama image biza kugenda gute ico gihe nta na appareil nta na camera nta niki iyo nindi problème hama hagaca haba rero tumaze gutera intambwe buke ibibazo byo kujera abantu hajya abantu baragoye kujera wewe nyine urabizi turabana uhora ubona ibintu n'ibindi urumva bashobora kuza ugakorana n'umuntu peut-être wowe mu manager ufise uko ubona ibintu ugasanga mu kubivuga ukunze gukara nk'ubu abantu ntibagutahura abantu bavuga ati mu type sinamutahura afise amanyama ntazi kuvuga yitonze nibiki urumva basanga bamwe ariko baraza bagenda uko abantu baza bongera bagenda ni kurumva nta kintu na kimwe ki durable ushobora kubaka rero twaragiye turatakaza ama éléments très importants twari twubakiye ko ibikorwa by'ico gihe uratusanga ni kibazo donc un problème de gestion des ressources humaines hama hariho na un problème je veux dire ya reconnaissance baradakora bati icyo kinyamakuru ni cyane urumva ari ahantu uba ushaka gushika urashaka gushika yaho ukorana ikiganiro n'umushikiranganje ukorana ikiganiro n'umukuru w'igihugu nakavuga ati none urinde wamaziki urumva tewe ubu twamaze ko turakubona wiyenzereza ngaha aho ibyo ukora urabizi canke no kwiyamiza ni aventure n'ibiki urumva mugabo buke ukagenda uganya credibilité kuko abantu babona yuko ivyo ukora d'abord harimwo regularité consistency nta musi numwe usiba gutanga amakuru mugabo abantu bakabona yuko harimwo aussi la rigueur ubikora dans les règles de l'art ibintu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru birafise amategeko inkuru irafise uko yandika bakabona yuko ugerageza nubwo kumburi utoba uri wa mbere bikora neza mugabo uragerageza ukebe hanyuma bakabona yuko ufise ethique ivyo uri kurakora ntubikora kugira ngo ucafuze umuntu cyane kugira ngo ufate ico kinyamakuru ugicikisha ikintu kiguha umukate wa misi yose rero turakeneye kuba mugani ikinyamakuru cyawe ça ne devient pas un outil kugira ngo
winjize amafaranga ahubwo ukeneye gukontribuwa kuri societe. Rero iyo abantu bamaze kubona yuko ufise consistency, ufise ethique mu vyo ukora, ufise rigueur, ugenda uraronka amanota buke ugaca usanga hageze igihe ibintu vyiwawe biriko birafata umurongo, ariko ntivyamye uko vraiment sinokubesha. Kandi n'ubu ibibazo vyose turacahura navyo. No wambaza ati none uzohemba iki abakozi mu kwezi kuza? Ntavyo nzima mugabo wamusanga nyene twabitekinitse buke ugasanga turiko turahamuza. Guillaume Muhoza uno musi urongoye ikinyamakuru EP11 News gikorera ku mbuga ngurukanabumenyi. Mbega hoba hariho ahantu umaze gushika hakomeye biciye muri uyu mwuga n'ubu ukicikugura? Ahantu maze gushika n'abantu tumaze kwicarana sinzi naho nohera. Hari abantu benshi bicubahiro tumaze guhura nabo, naje nkavuga ati muri uno mwanya jewe nisanje hano hantu gute bumigo nohera. Jewe ubwa mbere ubu ukumbure twarugururiwe amarembo y'ikirimba c'umukuru w'igihugu, haba hariya asanzwe aba canke ngaha hakorera. Mugabo ubwa mbere za 2020 twese twarifuza gushika hariya mu kirimba. Rero umunsi wa mbere ndahashika numva umengo no telefona umuvyeyi hariya ku Gatuma, namubwiye ati mama uraza ahantu ndi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ico rero carampimbaye, mugabo ubu kubera dusigaye turonka amahirwe yo kujayo kenshi, barakoze abatwugururiye imiryango hariya, woca umengo ni ibintu bisanzwe, mugabo ntibisanzwe na gato. Ica kabiri nuko ndiko ndavuga nyine ivyo nyene vyo mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Jewe harigeze kubera ngaho inama yakomeza, haraza abakuru b'ibihugu benshi, nirotruva ngiye kubwira umukameraman wa Iris kugira ngo ashobore kwajusta kamera neza kuri William Ruto yariko aravuga speech yiwe. Nirotruva ndiko ndaca, urabona hari duca inyuma y'abantu, nirotruva ndiko ndaca inyuma ya president wa Herbe Tshisekedi, hahandi n'intebe uhakwa kuyisunika nkuko. Navuga ati wow, ibi bintu bishitse gute? Umana akantu k'amasegonda atatu mu gusiga biribaza ati vya vrai, ati uyu muntu atwara igihugu nka RDC kingana uraho, hewe avugana n'abantu ba president Donald Trump bose, ni wagena aba ministre aba gouverneur w'ama province ntazi ngena ngana yo muri RDC. Ngo mu London hewe mpatse kumubwira ati igeze imbere intebe gatoye na avance. Umva ako kantu kari karyoshe, kari kanatwengeje. Mugabo rero journalisme iramaze no compromettre ku voyage. Hari ikindi kintu candyoheye mu mwaka uheze, uyu mwaka nyene turiko turarangiza muri février, naragiye mu Rwanda muri yari inama y'umuryango canke ishirahamwe rikurikirana ibijanye no kurwanya ingwara zitandukira, non communicable diseases mu Rwanda. Rero muwo mwanya narashoboye guhura na Desire Hatungimana wa journaliste ahora akora ngaha mu Burundi, turatemberana. Rero aranyinjiza mu binyamakuru vyinshi bitandukanye, turajana no kuraba match kuri stade. Rero nirotruva ndi muri zone technique y'aba journaliste ba twicaranye n'abantu. Rero nakuze numviriza kuba muri ico kibanza muwo mwanya, vyarampimbaye bimwe bidasanzwe. Hariho akandi kantu karyoshe. Mu mwaka uheze nagiye mu Rwanda, nari nitavye inama y'ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ibijanye vyo kurwanya ingwara zitandukira, maladie non transmissible. Hama ndarondera umujournaliste wa kera twubaha cyane yitwa Desire Hatungimana, ndamusaba yuko twashobora guhura tuganire, kuko nari nsanzwe nzi yuko ari mu Rwanda. Turabonana. Rero ujya hariya bamwita president kuko ni warongoye, yarigeze sinzi ko n'ubari wakirongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'ivy'inkino mu Rwanda. Ntinhenze arongoye ikintu mwe nicara baye n'umumenyereza w'umugwi wabo. Rero baramwubaha cyane. Rero kubera izo connection acaranyinjiza, turajana kuraba ibinyamakuru vyinshi bitandukanye aho bikorera, acarandira no kuraba match. Rero nari muri zone mixed aho ibinyamakuru bikorera, twicaranye n'aba journaliste babandi
nakuze numviriza nkaraba kuri kote yiwanje nkaraba urumva sinakwigora bavuga amazina nkaraba kwindi kote ahandi urumva kandi vraiment batwubaha akampresenta ku ba journaliste witwa Guillaume numumenyesha makuru wo mu Burundi directeur d'un média yitwa kuno ukabona nyene ingene bariko barakubaha ico kintu carandyoheye cyane rero journalisme iramaze no kumpermeta kuvoyager ndavuga ata mu Rwanda Ethiopia Kenya na bihugu vyinshi natembera no ava mbesha mugabo aho hantu hose uriko uri retrouva muri ayo ma rooms muri ayo ma espace nicaranye n'abantu bakorera za les médias internationaux El País yo muri Espagne The Guardian yo mu Bwongereza Reuters mu Bwongereza za AFP nicaranye turiko turakorera réunion de rédaction ensemble tukavugana ati no muzi tuza kuvuga iki kwino forum turiko turakora ukabona ingene bakora ingene banyarutsa kwiyumviye muriko muraganira aho nyene ukazubona inkuru ya mbere barayitaye ko paf bikwigisha ibintu byinshi muga kandi ugacubona ati urugendo ruracari rutoto rero iyo garutse ngaha wicarika abajene nyene musanzwe mukorena ugaca ubasomesha batusanga nyene ni ibintu biba biryoshe j'aime ça nabikunze donc journalisme namaze kumfasha guhura nabo ba mais aussi urumva kuba abashikiranganje batandukanye ukagenda ukamusanga ahantu ari ukagenda ukamuramutsa ukabona ati nitwa naka ndoboye ikinyamakuru iki niki hari igihe usanga banakuza ugatangara tiwe nari ndakuza donc mugatera inkuru gatoboye ukamaje ati nane bijya bintu ga ministre bimeze gute akakubwira mukaganira kumbure ntaba ari n'amakuru cyufata ngo ugiye kudifuza akakubwira ukuri kw'ibintu cyangwa undi munsi agacakubwira ati okay tuzotabarane uzondondere twicarane ndakubwira ari gihe mwicarana ari gihe urumva aba guhejeje mugabo biraryoshe nyene ego muratubwiye experience mwagize mu guhura n'abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru mpuzamakungu bitandukanye mbega ho bariho ikigo hakuye coba kiriko kirafasha uno munsi ikinyamakuru murongoye Herbe News ivyigwa ni vyinshi ikigwa ca mbere novuga nakuyeho miyo Global NCD Alliance Summit twarimo mu Rwanda ivyo vya maladie non transmissible ikintu ca mbere narize yuko dutegerezwa kwiga ingene tunyarutse ibi uwe turakorana urabizi nama ndiko ndavuga ati mutegereza kwishiramo mu mutwe ikintu citwa kudeliveringa kuri speed koresha umwanya ushitse ahantu singomwa ngo uze kurindira yuko harinda kuvugwa amadiskuru maremare urashobora gufata akantu gato ukavuga ati duhuriye ngaha hagomba habere iki niki iyo abimaze après uraza kudevelopa mu nyuma kuko je ndibuka hari umurongozi yigeze kuturongora ahantu mu kinyamakuru aho narinde muri Jimbe yatubwiye ati il n'y a pas de second à l'information donc utegerezwa kuba wa mbere mu gutanga information kuko uyitanze ubwambe abandi bose baza gukurikira bisunze we mugabo ukaraba yuko inkuru ugomba utanga nkiri genda ikintu citwa scoop butanga ikintu citwa scoop kuko scoop urashobora kwihenda ni piège urashobora kwiruka ngo mbu wa mbere atanze inkuru mugabo dusanga ukoza amakosa y'umwuga let's go watoje neza mugabo gushikana umukuru w'igihugu agomba koresha inama kavuga ati turi ngaha umukuru w'igihugu agomba hure n'abashikiranganje hamwe n'abashinga amateka batowe mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bagomba baganira ku iki niki ivyo birasaba matoza marema umva kunyarutsa ibintu le journalisme iratandukanye na histoire mu histoire ni wazorindira yuko ibintu bica imyaka n'imyaka 3-5 kugira azobivuge mugabo aho ravuga ngo le journaliste c'est l'historien du présent donc il faut kuvuga ivyo bintu muri uwo mwanya nyene cyane icyakabi nuko nta muntu aba muto nta media ibano umaze kuba ukomunika a un public y'abantu 2,000 2,300 5,000 nturi muto kirazira kwisuzugura kuko urumva hari abantu bashika 2,000 bagutranstinze baravuga ati wewe uraza gutwinforma donc quelque part ufitaniye contrat nabo bayita contrat social utegerezwa kubaha amakuru nka kujya kumudandaza akora afise boutique mw'isite ategerezwa kumakinga sure yuko umuntu aza kurondera isukara ironka umuntu aza kuronka umunyu ironka umuntu aza kuza kurondera umuceri awuronka
kuko ibyo utabibahaye akaza rimwe kabiri gatatu ntabironke acaja ahandi. Urumva nawe uri umujournaliste utegerezwa kumenya yuko niyo haba conseil des ministres amakuru ndayatanga kandi ndayatanga ku gihe kandi ndaza gukora no gusesambiza ndabereka ikumbura ibintu bashobora kuba batabona. Ikintu cyose kiko kiraba muri société qui mérite attention du public, il faut le dire, il faut le rapporter au public. Moi musanzwe novuga mufitaniye un contrat social yo kuinforma. Ikindi kintu rero nizi ni la rigueur, kubona ingene abantu bumviriza ivyo umuntu ariko arashikiriza bakabirapporta tel quel, muga ozi bakinjizamwo ikintu c'ubwenge mu kubiha ababisoma. Lo wicaranye nabo ucuraba ati none ko twari twicaranye n'umujournaliste wo muri The Guardian, inkuru aza kuyandika ko tugacuja kuraba article ugaca ubona ati muri ya room nyene narindimo ibintu byavugiwemo babiraporste, ugaca ubona rero nyene batondekebanye. Rero jana mvuga ati sinzi umuntu azotwigisha twebwe ugwaruka la rigueur, kumenya yuko inkuru mu kuyandika birafise urutonde. Imwe navuga ati les règles de l'art niho yadukiza bibaho. Inkuru irafise uko itondetse. Nimba wandika mu Kirundi, ana ko ngundi ko ndakora ikiganiro ngo mashamwe ibintu by'ibifaranja by'ibyongereza, muga ukamenya ati inkuru ndayandika mu Kirundi iri mu Kirundi, ndandika mu Gifaransa iri mu Gifaransa, ndandika mu Congereza mu Congereza, kandi mu Kirundi kirafise uko candikwa. Ntunze gushiramo amakosa y'inyandiko canke wandike nk'umuntu ataco yitaye. Ibyo navyo biri important. Hama bon, sinzi ko nari nabivuze muri ya nkuru mu kwishura ubwa mbere. Navuze ikindi kintu naco nukumenya yuko nta muntu aba muto. Urashobora kuba witwa ngo urakamedia gatoya, mugo umaze kuba ukomunika ku bantu barenga igihumbi, ufise responsabilité. Bimenye rero iyo responsabilité ijana n'ama exigence. Ntushobora kwaduka ngo wandike ibintu uko bishatse, ntibibaho. Bitegerezwa kugira uko bigenga urutonde n'ibindi byinshi. Nahigiye ibintu byinshi nkavuga ngo mara ngabo. Murakoze cyane abamenyesha makuru, nibaza ko bariko baradukurikirana kandi baraza kugira n'icigwa baha kuyi. Mbega nirihe jambo ubwira uno munsi abantu bakunze kuvuga ngo umwuga wo kumenyesha makuru nta mafaranga urimwo, umwuga wo kumenyesha makuru bakanawusuza stima bakavuga ngo ni guta umwanya. Wewe ubabwira iki nk'umuyobozi w'ikinyamakuru Génies News? Urumva jewe mu kwishura ico kibazo nocishura nisunze inyisho umumenyesha makuru w'inararibonye wo kuri radio Isanganiro Christian Savyaheruka kuduhanga nyene kuri Génies. Yavuze ati amafaranga nta nahamwe atari, muga kandi amafaranga nta nahamwe ari. Ni nko mu myuga yose. Ubu wo kubaza ati amafaranga umwuga arimwe no wo tuvuga ngo nuyo. Abize economy barakenye, abize ubuganga harimo abakenye, harimo n'abatunze. Nizo za economy harimo abakenye, harimo n'abatunze. Abakora mu bisata bitandukanye byinshi harimo abakenye, harimo n'abatunze. Ngi ikintu cyose bivana no kucifashemo ingene widandaje. None ubu wacungira yuko umujournaliste umukorespondant wa AFP nga mu Burundi yuko akenye, umukorespondant wa Reuters yuko akenye, unabivuze ahubwo yona gutwenga. Mugabo umbajije ati ibinyamakuru byo mu Burundi biravise uburyo, aho naho nocangira indi nyisho ndaguhari. Oya, kubera iki? Kubera ko ibimenyesha amakuru byacu bigenda birahungabana bivanye n'ibintu biba biriko biraba muri societe, muri politique y'igihugu. Turabizi yuko nko muri 2015 ibinyamakuru byinshi byarasambutse, hari byaturiwe, hariho izabaye obligé ko bihagarika gukora. Bijya rero birasubiza inyuma ingene ibinyamakuru yabyitunganije, kuko abahora babiha uburyo baba hanze cyangwa imbere haba n'uburyo buva mu migambi itandukanye bishobora gukora igafinanswa n'abantu bo ngaha ku rubuga. Ntibikunda yuko babandanya bakorana n'ibintu projet ejo izoba yasambutse cyangwa izoba iriko iri mu bindi, donc biragoye. Alors nibaza yuko dutagerezwa nk'abarongozi b'ibinyamakuru rero kwiga gukorera hamwe no kwiga guteza imbere umumenyesha makuru, kuko imigambi myinshi dukora usanga ari yuko ikinyamakuru gitera imbere kikagira izina rikomeye, mugasanga none umujournaliste nawe afise iki, ugaca usanga ni kibazo. Umujournaliste ariko aravuza, umujournaliste ntafise uburyo,
bwo gutegekanya kazoza ugasanga nibibazo, ugasanga ibinyamakuru vyacu ntituriko turariha ibijanye na za obere, ibijanye n'ivyo dusabwa imbere y'amategeko, rero gatubona baraje ikinyamakuru baracugariye. Rero nivyo vyo kwiga, ivyo rero bishigwaho urutonde ifo ko haba urutonde, hakabaho n'amastandard administratif kugira ngo tugende tuva ku ntambwe 0 tuje kuri 1 tuje kuri 2 metwandanye tugenda turakora. Ntivyoroshe mugabo n'abanyamakuru ubwabo aba journaliste nabo nyine barafise uruhara rukomeye. Wowe no musi utegerezwa kumva yuko jewe ntegerezwa uno musi niko na interviewa Guillaume Muhoza n'umukolege wanje, mugabo ejo nakeneye ko interviewa president wa FIFA aje mu Burundi, nakeneye ko interviewa papa hamwe yoza mu Burundi. Utavyumva nayigeze ku interviewa wamimbaza ngo ibintu maze ahantu maze gushika nkaryohe. Nageze ku interviewa Musenyeri nta mwana baca baramfotora ko gafoto cyane akarungikira mama no mwino duinyene mama yakandungikiye ngo no ngo ndacibaza ibintu wabikora mubaza. Urumva ako kantu kaba karyoshe kumva yuko dutegerezwa kwikwitivamo ubushobozi mu ndimi, mu kubaza ibibazo bifise sens, mu kurondera nimba ubwo buryo butahari me jewe ningiyute n'ubwo buryo buke buhari. Naho ba journaliste bahari mu Burundi ni gute jewe ari je nomenyekana canke dufashanye n'abandi kugira ngo twubake ikintu kidupermeta yuko twese tumenyekana. Kuko nayabivuze imwe mu ndoto nayimfise gitanguza Herbe twetanguje nkitangura kurokwita abambere, natangwe muri October, abambere nagiye kubarokwita tukorana muri December ariko haraba Coupe du Monde. Akarorero natanze cakuye ni wabona ko yenyibutse je ni gute nzorungika mu journaliste muri Coupe du Monde. Iyo ndoto none ndacayifise kurungika aba journaliste pour Coupe du Monde. None wewe uzojayo gute atagukorana kwa hafi ufitaniye na FFP nga mu Burundi, FFP kuduze kafi kumenya nawe bazogushira mu journaliste peut-être nka 10 bazorungika muri Coupe du Monde hariya. Urumva aba journaliste bo ngaha rero mu Burundi tubifata minene ntituramenya kwiyubaka mu bushobozi no kwidandaza kugira ngo umenye yuko ubuzima bwawe nk'umujournaliste ntibuherera muri kijya kinyamakuru ukorera. Wewe warukwiye yuko AFP iri kirarondera abantu baba journaliste le meilleur nga mu Burundi bagushira cyo rero kiracabutse. Ego murakoze cyane, nibaza ko abarundi n'abarundi kazi baraza kuhakura ivyigwa bikomeye muri kino kiganiro. Ni kiganiro kubyoshe cyane, nta vyigwa mbikora cyane experience mfise sinovuga nini ya kuburyo no kwigira umuntu atanga ivyigwa cyangwa umukoci. Hari ibintu byinshi ku munsi ngenda ndamenya, ngenda diga, hari amakosa menshi ngenda ndakora mugabo sindingo ndatanga ivyo nomwe no hivyigwa uko je niko mbona ibintu. Mbega Guillaume Muhoza abona he Herbe News muri 2040 Uburundi buriko burakora ku mbono kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 giteye imbere. Mbega Guillaume Muhoza abona he Herbe News muri 2040? Icambere ndayibona ntayirimo. Ona ndabivuga hamwe twoba turiko turubaka ibintu bo musohoke boîte oya tetre suno musi mwana mamvuga ati habo twoba turiko turakora ibintu mugabo bigaca bituboha wese tukumva yuko ubuzima bwacu burangirira ngaho. Alors que isi yagutse, isi niniya, isi yagutse, hari ibihugu isi ifise imigabane 5 kubera iki twoguma mu gahugu gatoyi mu Burundi. Ego turakeneye gukora, dukore neza, dukora ibindi ibintu bizoza gufasha abantu n'abazodukurikira. Urunganwe n'urundi ruzoza mugabo ntiduherere ngaho. Rero Herbe News ndayibona ari muri 2040 ari kinyamakuru kitigeze gicika intege mu byo kizoza kiracamo byose, ariko ari kinyamakuru kitigeze gihengeshanya guha karyo abandi. Wowe iki kibanza urimo uno munsi kirakeneye uwonda kiza. Rero ubaka ubumenyi bwawe unadufashe dutere imbere, hama ejo uzovuga ati jewe ndakeneye no gutera imbere nka jahandi.
rero shaka yuko Iris News izoba yarafashije abandi bantu benshi ntituguma ari twebwe ari ikintu cacu gusa mugabo kandi nifuza yuko izoba ari ikinyamakuru gishikana kimwe mu bikomeye mu karere no kuvuga turi capable yuko natwe tuja mu binyamakuru de référence dans la région bitanga n'inyigisho ku bindi binyamakuru bitanga n'inyigisho ku bandi bantu mbere mu bijyanye no kwitunganya nk'ishyirahamwe cyangwa nk'ikinyamakuru cyangwa nka organisation comme toute organisation yitunganya tuzobe turi mu bantu berekana ati ikinyamakuru cyangwa toute structure yubakwa uko les procédures zigenda uko dans une organisation qui se respecte habona yuko nk'uko tubona ibinyamakuru byo mu karere the citizen the nation the monitor urumva nk'uko tubona ibinyamakuru nka za Jeune Afrique naho nifuza yuko Iris yozoba iri ariko kandi yaranafashije no biboneka mu iterambere ry'igihugu uno munsi tingoma mbensha abasoma amakuru dutanga hajya na mwebwe ntimwibaze yuko tutagaruka ngo natwebwe tuyarara amakuru dutanga uno munsi ntiturashobora gutanga surtout mu bijyanye na analyse amakuru aza gufasha abantu cyane cyane indongozi gufata les décisions dushaka yuko ikinyamakuru Iris kiba un média qui donne une information et des analyses mises en perspective des données ziri mu gihugu du contexte pour aider les preneurs de décision à prendre des décisions ziri éclairées mais aussi au niveau individuel nka wewe nk'umunyagihugu asanzwe cyangwa umwenegihugu nk'uko basanzwe babivuga niba imigugu ni gute ushobora gufata ingingo zijyanye n'ubuzima bwawe mugabo uzifate en connaissance de cause et de conséquences ariko si ico gusa ndashaka kandi yuko Iris News permette abantu guheva no munsi peut-être yari abantu dupermette guheva mugabo abantu bumva ati Iris ni success story bari abantu batanguye uko umuguno muzibameza reka natwe twige kurota kugira indoto kugira ahantu wumva ati je mu buzima ndashaka gushika ngaha kubera ko nabariya nimba barabishoboye natwebwe ko bishobora turi mu mpera z'umwaka mbega n'ibiki nk'umuyobozi wa Iris News yirata ko yakoze muri uno mwaka tugiye kurangiza wa 2025 nirakavye ariko ikintu ca mbere na mbere nirata yuko umwaka ngiye kurangira tugihagaze erega c'est pas donné ahantu barashobora kubifata nk'uko umengo ni ibintu biraho mugabo nino context iri uko iri turacahagaze Iris twaratanguje amaprojet mashasha ahantu uvuga nka Génies projet ya permesse yuko duha information à des jeunes filles mu bijyanye na compétences za ubumenyi bubafasha kuba imboneza cyangwa indongozi aho baba leader dans leur communauté twaratanguje n'izindi projet nyinshi hari ibyo twita ku kivi aho twagiye turahura n'abantrepreneurs batandukanye mu gihugu turakorana ibiganiro turashika za Ruyigi za Muyinga za Kayanza n'ahandi twarashoboye gukorana n'abantu batandukanye harimo abakomeye mpereye ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu bikorwa byabo bagumye badushira hafi ariko kandi twarakoranye n'ubuserukizi bw'amambasade atandukanye Ubushinwa Ububirigi Ubudagi Pays-Bas kumberenga yaho hariho n'izindi nibagiye amashirahamwe mpuzamakungu ONU Femmes UNFPA PNUD n'andi mashirahamwe mpuzamakungu menshi bitwereka yuko projet yacu irafise ubuzima ikiramuzi kuko kubona abo bantu bose batwizera ubwo yuko tuba turi ku rugendo ndishimiye aussi yuko Iris yabandanije umuryango batugire niko turarangiza umwaka uno munsi turakora evaluation y'ibyo twakiteko hama dushobore tamba umuziki tukate turyoherwe n'ibyo twabayemo hariho abantu benshi jewe umwaka utangura twari tuzinanye nawe n'umusurigamye niko turakorana
biraryoshe kubona haza de nouveau visage. Ni urumva bitwereka yuko projet yacu irafite ubuzima turiko turatera intambwe, rero ico ndacishimira cyane. Ariko kandi ikindi kintu naco nishimira nuko hariho ubumenyi bushasha, ico abantu rero ntibakunda kugishimikira. Mu ba journaliste bo muri Iris benshi mu mwaka baragiye baraparticipa mu formation atandukanye, rero ndashimira abantu bose baduhaye ubumenyi. Hariho formation twaronse za la benevolencia, Herbe, projet yabaye twarakoranye biciye muri yaga twakoranye neza, baba confere kubaha kandi twakoranye byinshi no mwaka. Hariho abandi baduhaye amaformation benshi batandukanye. Ubu rero no mwaka twifuza gutera intambwe, byanshaka yuko abajournaliste bo muri no mwaka indege ziguma ziguruka bagenda kurondera ubumenyi, turabe uko vraiment twavanse no kurusha aho twari tushitse, aho twashitse no mwaka. Abarundi n'abarundikazi bitega iki muri 2026 muri Iris News? D'abord ubuze abarundi n'abarundikazi umengo uriko ugirana interview n'umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji, kuko niwe afise ubuteka korera kubwira abarundi. Iyo uvuga ati abasomyi barakurikirana kirere n'igihugu ndagutahura cyane. Aba bitegure bishasha first analyse, dushaka amakuru afise analyse. Uno mwaka tuzokorana n'incabwenge nyinshi, professeur mu université twaramaze gushiraho intungano yabo nyene tuzokorana. Aba professeur mu université incabwenge bitandukanye biri mu Burundi biri hanze, aba chercheur, kugira ngo ntituvuge ibintu bitagira vura, ibintu vyo kuzugashira information gaho mugabo eswe muri kazoza canke ibyo bintu bifise uburemere gute, eswe n'ibintu bifise inkomoko muri kahise k'abarundi mu mico n'imigenzo. Donc la mise en perspective de l'information, la discussion des données, on va essayer vraiment yuko amakuru tuzokora uno mwaka azoba arimo ivyiyumviro n'ubucukuzi bw'abantu babifisemo ubushobozi. Ikindi naco nuko tuzogerageza guha ijambo ugwaruka rwinshi, tuzogerageza yuko uburyo bubidukondiye navyo nyene turiko turabitunganya dushika mu ntara zose z'igihugu. Au moins chaque semaine tuba dufise ibiganiro bibera hagati mu ntara. Tuzoshiraho uburyo bwo kwinforma, uburyo bwo gutanga amakuru bwa video kurusha, kuko twasanze abantu no munsi bashaka kuraba amasanamu kurusha uko basoma kurusha uko basoma ibisoma. Rero tuzogerageza tubahe ama video nkuko bayashaka. Ariko kandi muno mwaka muzobona ikinyamakuru irespira la jeunesse, amakuru atanzwe mu buryo buryohoye, l'esthétique, la forme ni ikintu tuzokorerako cyane, kuko ubu harigiye dupfa gutanga ibintu mu rusobangane rw'ibintu ugasigara uriyumvira ati none ibi bintu birafise originalité mais aussi créativité. Rero tuzogerageza kuba plus créatif, ama tuzokora n'andi maprojet atandukanye kumbure adafatiye kuri Iris gusa. Nk'ikinyamakuru tuzogerageza gukora ivyo bita ama activité offline, engagement social, kugira ngo dushobore gupermettre yuko no mu jeune wundi agaragaza impano yiwe biciye muri Iris canke hamenyekana kuvyakora biciye muri Iris. Ngo twarabonye mu minsi heze hariho amafaranga yatanzwe n'ishirahamwe sinzi ry'abanyaburaya, sinagiye en detail, ariko mwengira mwoba mufise ico mubivugako. Ayo mafaranga Iris News twarayibonye mu mamedia agiye ku beneficia match, ayo mamedia match, mbega mwogira ico mubivuzeko? Oya abantu banditse bisira mu ngurungo ngo murakize durya munsi naronse ama message menshi y'abantu bambwiye ati ashakira kemutse kiravuye mu ndo. Oya ajya amafaranga kumbure inkuru, kubera ko twandika igisoma gito biragoye kwinjira en detail. Si amafaranga ya Iris News gusa, n'umugambi
w'ishirahamwe ry'abanyamurayi rifatikanije n'irindi shirahamwe ryitwa Radio la Benevolencia, cane cane igisata caryo co ngaha mu Burundi, rizoba ririko rirakorana n'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo n'ibimenyeshamakuru bishika 18 kugira ngo baha ubumenyi mu bijanye no gutsimbataza demokarasi hamwe no ingene iyo nyamakuru bishobora gukora inkuru zijanye n'amatora, kuko urabona twahora mu matora muga kandi na 2027 nta matora, isambo rikomeye ryo gutora umukuru w'igihugu. Rero niyo formation na ayo mafaranga ari mu bintu bijanye na formation, harimo na makeya azoja mu bikoresho. Imana ishimwe kuko ikintu ca mbere dukeneye n'ibikoresho, n'abandi bose bashobora guterera mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho maze dutanga amakuru afise kalite. Turabashimiye cyane kandi turazi yuko hariho badufashije mu buryo butandukanye no mu bandanye mubikora, nkaba nshira akabiro kaje canke insindi canke nimero ya konti ya banki kugira ngo abashaka kudufasha babidufashe, kuko nta wiyubakana inzu iyo mikora byose ngo bishobora. Hariho abo benshi bama badufashije. Rero nubwo buryo harimo amaformation, harimo kugura materiel, harimo osi n'ubundi buryo bukeye buzofasha ku munsi mu buzima bw'ikinyamakuru. Rero ubu bwamana amafaranga yo guhanga imisara mu byango abakozi yo fasha ngo kugira ngo ishiramo y'ibere buje mu biro bishasha ngo mugure ngo umuduga transport yanyu ivyo n'ibindi tuzobandanye turonderera uburyo ahandi. Kenshi turakunze guhura n'abandi bamenyeshamakuru basanzwe badukurikiranira hafi kuri terrain, bakaducokoza ngo mwebwe ngo muri abanyamafaranga, ngo mwebwe bamujya abanyaburaya, ndega hoba hari abafatanyabikorwa basanzwe tubekera kwe baratubeshera tutu ole nta mafaranga ntawe kuva hisanguye na mafaranga novuga ngo afatika ngo ya projet ngo nini yango turaro turi ku rugendo ifa gutahura amafaze tuba turiko turaca. Faze y'ubu niyo kubanza kwerekana yuko turiho kandi yuko ivyo dukora tubikorana ubunyamwuga kandi tukabikora tubishashara. Rero muno mwanya ibyo kuronka icizere c'abadushiramo amafaranga menshi turacabikorera kugira ngo abo bantu babone yuko bashize amafaranga mu mwirisi batabayataka. Mundaho kugeza no munsi ibisanzwe birautu. Rero ababivugije murakoze kubitwipuriza kandi mubandanye munadusengera kugira ngo tubishike. Mbega Guillaume Muhoza aryoherwa n'iki muri Sona United? Apa ya Manchester United ni giki kindi kintu kimutera umunezero nk'abasanzwe bamuzi cyangwa batamuzi asanzwe aryoherwa n'iki? Jere ndaryoherwa no kubona umuntu atera intambwe. Société yo ngaha mu Burundi on a tellement comment dire, indunye no abana kimbiga canke no abasanga nyereye no ku majambo basanga ndabivuze nabi. Mugabo ngaha mu Burundi les modèles, les mentors, les gens qui ont réussi, on n'en a pas beaucoup. Que voir quelqu'un qui se développe mu bintu nyene uvuga ati ibi yarabikoreye kandi biri clair biraryoshe. Rero umwanya munini yamba ndiko ndaraba ubuzima bw'abantu bateye imbere babikoze gute, kuko nanje ndashaka gutera imbere. So je passe beaucoup de temps à lire mais aussi à regarder des vidéos. Ndaraba ibintu byinshi kugira nshobore kuronka wisdom, ubumenyi n'ubwenge n'ubwitonzi bushobora kumfasha gutera imbere nanje no gufasha abandi gutera imbere, kugira ngo ryatera imbere najyo niyipurite. Ndawe n'uwundi ndamubwira ati ngo nawe dufatanye urugendo twese duterane imbere. Rero umwana munini mba ndi muri ivyo, mba ndiko ndakora akazi, nyuma yako kazi canja kurondera ubumenyi mu bintu bitandukanye, amavideo, ibitabo no kwicarana. Ndakunda kwicarana n'abantu bantera inkuru bambwira ati yo mutama ati uzi n'amakuru kijana ciye muri naragwaye kandi ntibiba so kuvuga ngo mbashaka ngo umuntu ngo ambwire ngo ibintu bihanitse ngo je ngo nahora ngo wa undi yavuga ngo natanguje entreprise ngo y'ama restaurant ngo n'urutete rw'umuceri ngo canke ngo natanguje ngo studio ngo
ngo kwifota ngo nayo izi foto urumva ngo no oya shaka yuko umuntu abwira ati burya naragwaye ndwara tuberculose mbaho ubuzima bumwe butabaho ntafungura k'amafaranga afise mugabo ndagwara ndaja mu bitaro mara y'iminsi nini ndakira si ubu rero ubuzima bwanje buriko burakira mu murongo ndiko ndavansa nari umuntu nari narishwe n'inzoga nari narishwe n'itabi ivyo bintu birampimba ndakunda no kwicara nkumviriza ati okay nitwa naka ndicara n'abantu bari je dire improbable umupati nkabanza ati nare wumva umupati wumva uryohewe nyine vyakwe wewe nk'umusirikare wumva uryohewe bimeze gute urumva ivyo bintu nta kintu kiryoshe nkavyo mu buzima kuko bikwereka d'abord yuko siwe muntu wa mbere ufise ibibazo bikomeye siwe muntu wa mbere ugomba uhure canke nimba wibaza yuko hari intambwe wateye mu buzima siwe wateye intambwe kurusha abantu ari ahantu wicara ugafata amanoti ukiga bimwe rero nariko ndakubwira ati vy'indoto umuntu aba afise mu buzima nawe wariko urambwira ngo urumva ngo Guillaume Muhoza ngo agoye kuronka ngo agoye gutora sivyo hari abandi bantu bari très occupé kuro jama ndaba akarorero harya muri manda kugira ati wewe nka wewe kajya ka departement ubutwara ka video ntiwigire umuntu muto yibaze nko biyaho watwara nk'ikibuga c'indege iyo example aziko nkunda kwivuga utwara ikibuga c'indege utwara ikibuga c'indege ari kuri niveau yo hejuru dufate nk'umuntu agera pisi utegerezwa nk'ikibuga c'indege gikomeye ntazingira ngo nko muri Beijing nka Pekyo ikibuga c'indege gikomeye umuntu atwara pisi ategerezwa kumenya ati indege irurutse igomba isohoke iyi irinjiye iza guca kuri piste numero combien mpora mvuga ati comporte nk'abantu bajera ibintu binini ku buryo umanya wose buriko uraroseva des informations buriko uraroseva des données mukanya sasa urashobora kuzinterpreta uratoye solution iyo solution ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher mugabo mu mwanya nyere ou ça ne marche pas tu réagis mu mwanya nyere mutora rero kwiorganiza no kumenya kureagisa mu mwanya muto reflex wewe uri umugardien par exemple usamira inakipe umukinyi umupira ushobora kuza ku mutwe mugabo acavuga ati ngoma ndawushire ku kuguru wewe umugardien utegerezwa kumenya ati trajectoire umupira uzananye uje ku mutwe mugabo umukinyi ndabona ko ahinduye uwo mwanya nyine ukaba wagize reflex ukaba wagiye muri sens umupira ushobora kugwa avoir des réflexes avoir kwireajusta kwiadapta mu kanya gato mu kanya isasinite ibindi woherare biryoha mu buzima ni kwiga abantu baceje ivyo bintu babikora gute kugera nka entreprise nka Henken muri Afrika ifise udufiliare 1,990 Rome barajera ukamenya ati Braludi yo mu Burundi bimeze uko Bralirwa yo mu Rwanda bimeze uko urumva Braludi muri Herbe sumengo yitwa nyene Braludi bimeze uko urumva bimeze gute ivyo bintu vyose ukabijera mu kanya kugana hari abantu bajera za Coca-Cola abantu bajera ama fond d'investissement manini hiya babikora gute rero ndicara nkaraba ati ari umuntu ko ari mu jeune umuntu ko ari muto wewe urabishitse ko gute urumva ibyo rero uvyubaka gute uvyubaka mu kumviriza abantu mu gusoma mu kwandika je murambira abantu bo muri Génies mutonze mu nama ati est-ce que vous êtes sûr yuko mwafashe kame mukandika ibintu cyo turiko turavuga kuko ni hahandi tusubira inyuma gacu uvuga ati iki kintu carigeze kuvugwa uko nyene niko bien prima mu bwenge no mu mutwe wawe no muri ta manière de faire hamwe usanga ivyo wahora wumva umengo bica inyuma y'amatwi vyaramaze kwinjira mu bwenge no mu mushabwa biri imprime et ça devient ta bible. Guillaume Muhoza yagize petit séminaire. Ngiweze petit séminaire byo tubaza none muri petit séminaire birazi ko hasanzwe haramura incabwenge n'ahantu vraiment umuntu haciye ahantu henshi baramwizera cyane ko ari umuntu afise ico yobwira la société. Mbega nigiki wigiye muri petit séminaire? Nigiki petit séminaire yagufashije
n'akahe ka anecdote cyangwa gakuru utazokwigera wibagira kuri experience wagize muri petit seminaire? Anecdote novuga nyinshi sinzi naho nohe sinzi nizo novuga yuko zihuye n'ibiturimo kubera ubuzima bwo muri internet gica mu bintu byinshi. Hari abantu usanga baravaja ashitse muri yana muri ntozenya muri prefectoire arajya urumva akibagira yuko hariho n'abandi hariho abantu abega ubugari twavyita kwa lonja tube akabubega gushika nyene urumva bugashika nko ngaha aburiye hamwe namoso zuzubona korotse buriko buramanuka bugabo no kumunika vyakwereye abantu ubugari buniga mu mahentano zobaza makuru n'ibitaro bakabijamo. Mugabo rero mw'iseminari ati nahigiye d'abord ikintu cyitwa umuntu wese yiza mu seminari ico kinazokikubwira la gestion du temps. Nico kintu cambere umuntu wese uzobaza ati wize mu seminari nico kintu cambere azobanza kukubwira kuko nico kintu cambere twahigiye. Hari agakengeri kaguma kavuga umwanya wose -5 bakavuza aho rero baba bakavugije -10 hakacaba n'urukengeri runini. Ubwo runini rero rwaza ari simusiga gogo rwavuga hageze kuja mu misa kuja gufungura twagwita ngo ni mizero kuko ruvuze ko tuzi yuko tugiye gufungura. Hariho mugabo ni uto anecdote twinshi mugabo ikintu cambere nahigi la gestion du temps. Ako gakengeri niko kantu kajya mu mutwe abaseminari. Umuntu wese ahejeje umubajije ati ukiziki abanza kukubwira ati nkiza gakengeri k'umwanya wose kaguma kavuga urumva kateranisha avuga araterana inzigo we ni twavyuka nko mu gitondo misi yose twavyuka 5h30 wala umva gwa rukengeri runini bam urumva ico gikengeri vraiment kirajya mu mutwe. Ikindi naco nahigiye niki nahigiye la rigueur urumva nabuze ikintu ca ponctualité mais la rigueur aussi. Barakubwira ati abapatiri hajya turababona mu isengero bariko barasigura na rya jwi ryabo umengo nyene bari incantatoire baguma baririmba mugabo akujinyikiyeko ntibisanzwe. Benshi barabizi yuko abapatiri ari abantu sinovuga n'abantu tuvuye ko ari abana bari oya si abana bari la rigueur n'abantu bakeneye ibintu by'umuntu afise kuyayata mu buzima. So baratwigishije kutayayata. Hama ikindi naco nahigiye niki ni urutonde urumva uko nyene nayiko ndavuga ikintu ca punctuality ibintu byose byishinga urutonde. Mu yandi ma interna barashika abantu baca bashikira muri refectoire bagaca bafungura twabanza tukarindirana twese tugashika bashitse duaya agaca yugara umuryango ahejeje bagaca bavuza agakengeri tugaca dusenga duhejeje gusenga tugaca tuja kuri table haba hariho ikiyiko haba hari frusheti agaca haba n'ikuta. No kuvuga mu kujya tujya nk'abazungu nta bintu byo kwiyota umuntu yaca serva mwese akabakwiragiza ko muri kuri table bisuiva urutonde. Mugabo c'était une société très organisée ku buryo n'impera z'umwaka haba hariho ivyo bita gutanga nka kujya bisanzwe bimeze mu bwami bwa kera bw'abarundi. Umuntu yaratanga no kuvuga ko jewe ntwara televiziyo na cyangwa uzonsubirira kandi byari bitunganije ku buryo uwiga muri première yaha uwiga muri troisième ugiye uri muri seconde urumva ari hagati na hagati mu mwaka ukurikira aje gutanga urundi mwaka mushasha niwe yaca aba chef wa undi yari muri troisième no kuvuga yaba yavanshije agacaja muri seconde. Urumva ico kintu cyari kiryoshe nukuri biri mu bintu nabikunze ingene byaba biri organize. Umva ni societe abantu batanga nka kujya ko mu ntwaro itandukanye. Mu ntwaro hari nk'ama poste amwe ari elective no kuvuga twaratora n'ayandi urumva uwayahoramo niwe yagena uzomusubirira. Hari wabajejwe inkino ujejwe amatravo ujejwe urumva izo bintu zose. Ikindi kintu naco nahigiye niki ni la force de l'équipe. Mi seminari muri troisième tuhashitse wari umwaka wa mizani abantu bose badafise nivo yo kwiga mu seminari vraiment barayobeko. Abasigaye abashoboye kwavansa twarafashanye
no kuri mu seminari bazakubwira yuko abantu bamenya bose la classe yamenya yose habaye ikibazo gikomeye hayoberwa nk'umuntu umwe canke abantu babiri kandi suko kuvuga ngo twaba duciye ubwenge mbwa twari dufise ukuntu dukwegana twese ugasanga turakorana ku buryo twese twamenyera rimwe kandi n'ama pourcentage manini no kuvuga ivyo vyaba biryoshe ni naco gituma no mu ma examen data wasanga ishure ryose twamenye twese urumva ico kintu la force de l'équipe la collaboration kumenya yuko dufise point faible mu biharuro uvyumva ategerezwa gutegekanya umwanya wo kutwigisha twese urumva ico kintu cari kiryoshe n'akahe kajambo ubwira abavyeyi bariko baradukurikira muri Herbe exclusive bipfuza kurungika abana babo mu maseminari. aho rero mbaje ikibazo gikomeye kuko wocomaze ati none wewe warungika umwana wawe mu seminari ico kibazo caba kingora abavyeyi bifuza kurungika abana babo mu seminari ni sawa hariho information benshi babarungika bavuga ati genda hariya nta kuyayata barashira ku ndero ni sawa mugabo jewe urumva ivyiyumviro zavuye vyaguka uko umaze gukura sha jewe umengo kurungika y'umwana jensi bon nuko umengo ndashima vrema uza kumviriza iki kiganiro menye neza sindikunda indero bado mbere hari no mu hantu hambere nkunda nko dufise yure y'imyaka ijana bitangoye nzonze harankojije harandeze neza mugabo jewe numva yuko umwana akwiye gukurira d'abord muri societe sinumva yuko umwana w'umuhungu canke w'umukobwa yo kurira muri societe y'abagabo gusa canke y'abakobwa gusa umengo yoja dans une école mixte ushobora kumenya ingene witwara uko sinoba benshi hari igihe usanga nyine uvuye mu seminari ugaca usanga uriko urakora amarorerwa muri societe numerique niyo kisuronka akaryo ko kubana n'abandi bantu atari abapatiri atari abagabo rero je umwana wiwanje numva no murungika muri societe imwe abahungu imwe n'abakobwa ngira ngo yige kubana nabo bantu bose azobe umuntu ari équilibre hama hariho aussi une rigueur novuga yuko iri poussée à outrance des fois mba numva umengo abasacerdote turabashimira mugabo hari igihe mba numva umengo bararenza ni nka formation mu gisirikare je mba numva kubera ko umuntu mu kumuforma worinda kumushirako yenda kwere barashaka kuguha nko kuvomera igiti c'idarapo bababwiye ati ico giti caromye ikivomere gushika kinaki kandi ari icuma wewe uco kivomera urumva iminsi yose rose akanya ka pause abandi bari muri pole uca uhitamo indobo ugaca uja kukivomera gaca akubwira ati ndakurenganije mugabo akarenganyo kaje ngo gakore none aho iryo jambo ryozimira mu mite y'abantu ritabaye urumva abo karenga akakubwira ati ndakurenganije ndabizi ko ndakureka umugabo utegerezwa kukurenga bakaguha ati genda wikorera ibirembezo urumva bakaguha umuga ahantu hari ibirembezo byinshi ati utegerezwa kuvyikorera w'ivyo birembezo ukabiraba ukumva no mu mutwe uradeprime ukumva urasaza ukumva uraturubuye vya vrai abantu benshi baragira depression umuntu akakubwira ati ewa aha hantu rero urabona ibi biharage ifo kubibagara bagwa ahantu hangana nkariya uri umunyeshuri waje guhiga kumva uri umunsi umwe waracerewe canke mwahuye na lecture utasobetse ashaka kubwira ati ifo kubagara ibiharage nashaka umurima uva mu ngaha gushika hariya kubagara uratanguranwa kuko utanyarukije wewe uzoza guheza hariya ahandi hameze ugwiri ivyatsi muri vya biharage urumva uca usubiramwo kandi utanguranwa n'ibihe utanguranwa n'imvura kuko birafise umwanya wo kubagara umwanya wo guheza baba nk'ivyo bihe je rero urumva vyari sawa mugabo urumva umwana wiwanje ngo sinzi wavuze ko umwana wawe wo mutwara muri societe ziri mixte kumbura hari igituma wabivuze mbega wewe byo byakubwira ingaruka mbi gukurira muri iyo societe muba muri abahungu gusa mbega biravuga ko abaseminari basaba bakunda abakobwa wewe anyugo byagirira ubu muvuga biravugwa nawe ubizi ki wovyeme ni dakwerezo mbi jewe uko nibatse ishuri bikwiye kuba une réplique de la société
ishure ntukwiye kuja mu ishure ritandukanye nuko ubuzima bumeze muri societe. Nimba societe irimo abagabo ikamwa abagore kubera iki woja kuba forme ahantu hari abagabo gusa? Urumva hariho equilibre utakaza. tuvuge ko Guillaume atemera abihebeye Imana. Ndabemera gose ubifatanije gute? Kubera uvuze ngo Mutanga ushaka ko societe zose ziba mixed. Tukaba tuzi agapatiri eka nabone babo abahungu gusa bajya baba bakuze hakagera igihe bagafata ingingo ati jewe ubuzima numva bunywanye bujanye n'ivyo nshaka kubaho n'ingene nshaka gukora muri societe n'ubuzima bwo mu gipatiri bigasha bigenda mugabo wewe uri umwana bakujanye ahantu iwana twahita mu gikomanda urumva gumuturi nko muri chapelle ukumva akajwi ataraka umuhungu kwese twaca duhindukira kuko wabuze ati uwo muntu suwa rero bigutuma no muri urabibona nyene buzima nyene urabura nyene usanga utari à l'aise on communique avec l'autre sexe muassemble urumva biko birakugora mugabo jewe rero aho ngarukiriza ubumenyi no kwiyumvira naho mugabo umuntu yashizeho societe nk'iki nibaza yuko ni incabwenge zahebuje nibaza yuko babizi fundusha rero kumbura umunsi umwe nanjye nzorondera gutahura cyane mu gukora byibaza no munsi rero bre mu mwana w'ibanye no mushira ahantu hari ari umuhungu no mushira ahantu hari abakobwa ari umukobwa nkamushira ahantu hari abahungu hama nkaca ndamwigisha nkamubwira ati abahungu bameze uko abakobwa bameze uko kugira ngo aza kure mu mutwe ari umuntu ari equilibre wabyumvise hoba hariho uburorero wowe ufise bw'abagize ihungabana kubera boba bize amashure nk'ayo mwe make oya nta bofisi ushake kuntega imitego ntabwumvise nta buri tuve mu seminare twerekeze tugaruke muri Iris mbega mwebwe byagenze gute abarundi n'abarundikazi barakeneye kumenya mu misese bari muvuga ngo abarundi n'abarundi abagombi no vya manda ya leta kuvugisha abarundi abasanzwe badukwirikira mu miseze barabonye muhimbaza imyaka 3 biri muco bise 3 myiza mbega byaje gute kubera iki 3 myiza 3 myiza nyumva ni imyaka 3 urumva twebwe twaricaye turavuga ati bahungu mwanze urugendo duheruka tumaze gukora n'urugendo runini ifo rero ko turuseleba abakoregi rero durumva mu kwezi kw'icumi turiko twicaranye nabo dusanzwe dusangiye kurongora Iris News Conseil de Direction turavuga ati dutanguze ikiganiro tuzotanguze kampanye yo guselebra yitwa Iris itatu myiza mu mbabarisi sinzi ibintu ndi mu kiganiro kimaze umwanya munini yandatanguye kuvuga ibintu bitari ko rutwaka urumva turavuga ati ifoko twe abindani n'abasomyi bacu dufashanya kwigina ino myaka rero turavuga ati none ifoko dutukuva urumva mu bintu vya communication byo kampanye iragira izina ikagira hashtag turavuga ati none tuvyita gute ewara turiyumvira amazina yose ashoboka turandika n'ibiki birabura muga rero urumva kubera nyene sagesse nyene na amatora kazina ati 3 myiza aha baca bapinga ngo ako kazina ngo sikana gatoza urumva byaje gute kujya bavuga ngo hari igisokozo c'ikirundi urazi ibisoko yego hari igisokozo c'ikirundi bavuga ati ngwane mensa umunani mubi rero mu mutwe nade numvizamwo ico kiya ati navuga ati 3 myiza aho rero ako karafashe na tuzogira 4 myiza 5 myiza ushika umuzi hazoza ubundi buntu aciye ubwenge kurusha canke yiyumva anatora kandi kajambo karyoshe kurusha Guillaume Muhoza nakaye kajambo wumva utogenda utabwiye abakunzi ba Iris Exclusive n'abakunzi ba Iris News muri rusange bariko badukurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza uno mwaka wa 2026 uzoba mwiza cyane jewe sindi umuvuga w'ubutumwa sinabivuze nk'umuntu ngo yabonekewe canke iki mugabo ndiyumvamo yuko
umwaka uzoba mwiza cyane cyane ku basanzwe badukurikirana kandi ni navyo ndabipfuritse kandi na twebwe nivyo twiyipfuritse. Ikindi naco ni jambo sinzi ry'umwizero, naho nyine ndabisubiremo, nta simbugishwa seki, mugabo umuntu wese yiyumvemo icizere yuko ibintu bigiye kuba neza, ijuru rigiye gutamanzura, umusozi uriko uraduga ntusumba iyo umaze kuduga, canke izo nyishu utariko urabona muri uno mwanya umunsi umwe uzozibona inyishu zibonetse. Gusa guma mu kibuga, stay in the game. Ivyo bintu ukora, ivyo bintu ubona umengo ntibiriko biratanga umusaruro, igikuru nuko umanika le tablier. Guma wambaye itaburiya, ugume mu kibuga ukore, usunike buke ibintu bizogenda neza. Niyo filosofi nyene no muri Iris. Ikinyamakuru cyacu citwa Iris News, the media of possibilities. No kuvuga ngo twagishinze tuvuga ati reka turabe nyene dukora ku buryo n'umuntu wese yiga yironderamo inyishu. Burya umuntu muri we arifisemo inyishu, mugabo ibintu byose biza gutuma atashika kuco yipfuza ibintu biva hanze. Abantu bakaza bakakubwira ati ntushoboye, bakagushiramo amaduke, wowe ntuzi kwandika, wowe ntiwo umenyesha amakuru, ntuzi kuvuga, ntiwo umenyesha amakuru, ntuzi gutondeka ivyiyumviro, oya soko. Rero ivyo bintu vyose urimo, gwana, guma mu kibuga, ntusohoke, ntucike intege. Umuhezagiro uzogusanga nyene mw'ivyo bintu uriko urakora bice bigenda neza. Rero akajambo kavunaguye ku bakunzi ba Iris, muzoryoherwa natwe, muzodukunda cyane, turagowe. Guillaume Muhoza tubashimire cyane, twibaze ko nitwasubira kubakenera naho kenshi usanga ugoye kuboneka, Vyose ivyo sizorera kukwesha we drama na kukazi drama gusa no, ariko ntiba byoroshe hakiruciye umuyobozi, aho kilitino y'abantu umengo kutaboneka bisigura yuko ihuri kurakora ibintu vy'akamaro. Umuntu akavuga ngo je nta mwanya fise, je simboneka, oya ni hariho n'ibintu vyo kubesha, vyo kwigira abantu bari occupé n'ibiki. Umwanya umwe umunsi wo gutanga wo kweshanja n'abantu pour 30 minutes 45 minutes sinibaza yuko ari ikintu comvuna, mugabo yego hari igihe usanga umuntu afatiriwe, mugabo none nk'ibi none hari ibyo twari twateguye, donc niyo twakeneranira kuko urumva twese turakeneranye, nzogaruka n'ubundi. Ikinyoheye nuko ni ryambere ngiye kuri miko nyene ngo ngomba mvuge ngo mpartage ngo experience yiwanje, ata nizo nigeze nitegura. Nibaza yuko umuntu yabuze nyene yaswaganije bike, mugabo vyari biryoshe yuko dupartaja experience, kandi nibaza yuko tuzoronka ndakandi kari ko kubandanya tuganira. Gusa ikintu kimwe wambagije ijambo ngo nosigira abantu canke abadukurikirana, ni yubake no mwaka wiyubake nk'ubumenyi. Nka kurya nyene inzu bayubaka, we nawe wifate nk'inzu, kubitamwo igaraviya, kubitamwo umusenyi, kubitamwo isima, wibetone nyene wumva ati jewe vrema ubumenyi bumpermeta yuko ibyo nkora ndabibyaza umusaruro, muga kandi mba ndi la référence, ndaburondera kandi ndaburondera n'igisharara cinshi. Rero uwo mwaka wo kwikomeza mu buryo bw'ubumenyi, kwikomeza mu buryo bw'inguvu n'igisharara cyo gushaka gukora ibintu neza kandi ibintu bigirira akamaro wewe n'abandi bantu benshi. Bakunzi ba Iris Exclusive, aha niho ikiganiro cyacu kigarukiye. Tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe kuva ku ntango gushika ku iherezo. Jewe yari Ineza Jiri, inyuma ya kamera yari Mr Rogers, umutumire yari Guillaume Muhoza. Turabashimiye, mubandanye gukurikirana imbuga zose za Iris News na cyane cyane ikiganiro Iris Exclusive. Ciao ciao.